Bavukanyi mu rukurikirane rw'ibiganiro turiko turasangirira hamwe ku bijanye n'ijambo ry'Imana. Muri ino ndwi twagomba turabire hamwe ibirabana n'umwami bita Yoziyasi. Ubuzima bw'umwami Yoziyasi tubusanga mu gitabo ca kabiri c'abami igabane ca 22 n'ica 23. Uwo mwami yabaye umwami afise imyaka 8, atwara ubwami bwa Yuda. Ashitse acatangura kuvugurura ibijanye n'intwaro ya cami kugira ngo ubwami bwa Yuda bushimikire kuri Imana y'ukuri, Imana yawe gusa, kandi kugira ngo Yerusalemu ibe ariyo ibe ikibanza kimwe rudende co guhererezamwo inkuka. Kuko imbere yiwe hariho n'ibindi bibanza hirya no hino, haba muri Isirayeli haba no muri Yuda bahererezamwo inkuka canke basengeramwo, kandi kenshi ntibabigira neza kubera ko baca babandikanya n'ibindi bimana. Uko guhindura rero ibintu batubwira ko vyavuye ku gitabo batoye mu gisengero ca Yerusalemu, bariko barahakubura, bariko barahakorera isuku. Umwami Yoziyasi bamaze kukimusomera, amaze gusoma ico gitabo vyaramwase mu nda kubera ko yasanze abami bose baje imbere yiwe baragiye kure y'ivyo ico gitabo cavuga. Kandi abahinga mu bijanye na Bibiliya baratubwira ko ico gitabo bakuye basanze mw'isengero Yerusalemu ari bimwe mu bice bigize igitabo tuzi ubu n'igitabo cyo gusubiramwo amategeko, Deuteronome. Mu vy'ukuri muri Yuda no muri Isirayeli naho basenga Imana imwe, hari abakibangikanya, hari ababangikanya n'izindi mana nk'iyo bita Ashera n'izindi Babali n'izindi muhora musanga muri Bibiliya. Ariko nagomba mbanze nugurure akazitizo ndababwire yuko mu bwami bwa kera bwa Mesopotamiya canke muri kino gice Isirayeli na Yuda birimwo, dusanga hari amayagwa menshi y'ahantu abami batora ibuye mu ngoro yabo, gutyo bikabibutsa ko hageze gusanura iyo ngoro. Ni ukuvuga rero ko kino gitabo batubwira batoye mu gisengero ca Yerusalemu cisunga amayagwa y'ibindi bihugu vyari bikikije Isirayeli, canke Isirayeli nyene yaramenye ano mayagwa igihe abana bayo, abantu bari bagize Isirayeli na Yuda, bari bajanye mu buja i Babuloni. Ariko murabe neza biratandukanye, kuko i Mesopotamiya batora ibuye kugira ngo bubake ingoro y'umwami izokongera igasambuka. Ariko Isirayeli yo, Yuda biciye ku mwami Yoziyasi, batoye igitabo, itegeko rizoyigenga gushika imyaka yose, itegeko rizokwamaho n'igihe Yerusalemu canke igisengero canke n'igisagara vyose bizoba vyarasambutse bitakiriho. Nugaye akazitizo. Kuri Yoziyasi rero ibuye ry'imfuruka ariryo buye ry'iremezo, nta rindi atari ico gitabo cibutsa abana b'Isirayeli kugarukira Imana, kutayibangikanya, hamwe no kudata batora irya nino aho basengera kiretse i Yerusalemu gusa. Nico gituma umwami Yoziyasi yakuye mu ngoro Yerusalemu ibindi bigirwamana byose n'ibindi bitari bifise akamaro, kugira ngo haboneke ikibanza cyo kuzirikana ijambo ry'Imana, kugira ngo iyo mana imwe rudende ya Yuda na Isirayeli ironke ikibanza cayo kikwiye, ironke ikibanza cayo ca mbere. Ivyo twokugira kuri uno mwami ni biki vyodufasha muri make? Ica mbere nuko mu bami bose, baba abami ba Yuda baba abami ba Isirayeli, nta wundi mwami numwe muri Isirayeli canke muri Yuda bigera bavuga neza nka Yoziyasi. Nta wundi mwami numwe bavuga ko yagendeye amabwirizo ya Musa atari Yoziyasi gusa. Na Dawudi ari Dawudi, haragera ahantu bashiramwo akantu bakavuga ngo oya, yararenze amategeko kubera ko yishe giye mu ngwano, yaratwaye abagore b'abandi. Nuko na Salomoni bazi yuko yari umuntu w'intungane kandi yakurikije
ubwenge Imana yari yaramuhaye, haragera abantu bavuga bati oya hano naho nyene ntivyagenze neza. Ni ukuvuga nta wundi mwami n'umwe mu bami ba Isirayeli canke ba Yuda bigera bavuga neza nka Yoziyasi. Turabisoma muri kino gitabo ca kabiri nyene c'abami aho bavuga ngo ntihari bwigera haboneka umwami ameze nka Yoziyasi. Imbere yiwe yagarutse kumukama n'umutima wiwe wose n'umushaha wiwe wose n'ubukomezi bwiwe bwose, akurikije itegeko ryose rya Musa, kandi mu nyuma yiwe nta wongeye kuboneka ameze nkawe. Murumva ko ano majambo bavuga by'ukuri atwibutsa rya tegeko rikuru nyene dusanga mu gitabo c'ugusubiramwo amategeko, bavuga ngo urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Uno mwami rero bamugiranye na Musa kubera ko Musa yatanze iryo tegeko, abami bakaryakira, bamwe ntibarigendere ariko we akarigendera ryose uko Imana yari yarashikirije igihugu c'Isirayeli, igihugu ca Yuda iciye kuri Musa. Ico ni cambere. Ica kabiri tumwigirako nuko akamaro kiwe nuko ahejeje gusukura igisengero, ahejeje gukuramwo ibintu byose byari byarahumanije igisengero, amaze gusambura n'ibindi bibarutari, impimbi bareza ko inkuka mu bindi bibanza, ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwami ategeka igihugu cose avuga ati nimugirire ipasika umukama Imana yanyu nk'uko vyanditswe muri iki gitabo c'isezerano. Nkako ntibari bwigere bagira ipasika nk'iyo kuva mu gihe c'abacamanza batunganiriza Isirayeli, eka no mu gihe cose c'abami b'Isirayeli n'abami b'Ubuyuda. Bisigura iki? Bisigura yuko ugusubiramwo igisengero c'Imana, ukugisukura mu bijanye no gukuramo ibigirwamana, babigereranya no kuva mu buja, babigereranya n'uko bahimbaje pasika abanyisirayeli bariko barava mu buja bakinjira mu gihugu c'Imana. Ariko bana bavuye mu gihugu c'Imana, Imana yabaye itegeko ntibarigendera, ngira ngo na pasika ntibayimbaza nk'uko vyari bikwiye. Iyi ni pasika bizika ari pasika ya mbere isubiriye kuba kuri kino gihe c'umwami Yoziyasi. Uno mwami rero bongeye kandi kumugiranya na Musa yakuye igihugu mu buja, nkaho kuva bafiriye mu buja baba batigeze basubira guhimbaza pasika, canke baba batigeze bagendera iteko ry'Imana bakwirikira Imana, kandi ari cyo Imana yari yarabatoreye. Ica gatatu tubwira kuri n'umuhanuzi, bitwereka yuko ivy'Imana ikora bidusiga biturengeye, kuko naho n'umwami Yoziyasi yari intungane, naho kandi yari afitiye akamaro kanini igihugu ca Yuda, Isirayeli yari yaramaze gusambuka, yari iri mu buja. Uno mwami yamaze igihe gito ku bwami, kuko bidatevye umwami Farawoni Nekawo wa Misiri yaciye aza aramwica, amwicira i Megido. Ntiyamaze kabiri. Ariko Manase ariwe mwami yasubiriye, umwami yatwaye imbere yiwe, we yatwaye imyaka irenga 50, kandi no mwami Manase niwe mwami wa mbere wita kari mubi mu bami bose batwaye Isirayeli na Yuda. Ariko biravye kandi we uno mwami Yoziyasi avuga ngo bahimbaze pasika, bakavuga ngo yabaye pasika ya mbere. Iyo pasika yabaye ya mbere iba ni ya nyuma, uko bidatevye na kabiri abami bamukurikiye inyuma yiwe bongeye kugaruka kuri vya bindi vy'igirwamana. Ica kabiri bidatevye na kabiri abanyababironi baciye bashika barasambura Yerusalemu, batwara abantu mu buja, igisengero kiba kitakibayeho, za nkuka biziba zitagishoboka. Urumva rero ivy'Imana ikora biradusiga. Uno mwami yari afitiye akamaro kanini, uno mwami yari intungane, ntamare na kabiri, n'irangi yarazanye ntaronke n'abari kwirikiza inyuma yiwe. Yoziyasi rero aratwereka ukuntu umuntu w'intungane ahura n'ingorane, n'ukuntu we bari bazi ngo niwe agiye kuba Mesiya azofasha igihugu, ariko akongera akababara gushika naho yicwa nabi n'umwami w'abanyamahanga. Nico gituma benshi bamubonamwo ishusho ya Mesiya, ababara yitangira abandi ngo ububabare bwiwe bukiza igihugu. Kandi noneho no mu bwuzure bushasha n'ubu hariho bamwe bamubonamwo nk'ishusho ya Mesiya yitangira igihugu ciwe kugira ngo kibone amahoro, kibone gushikira
ku kunywana n'Imana n'abantu. Uwo muhanuzi rero turashobora kumwigiraho byinshi, byaba mu bijanye no gutwara, byaba mu bijanye no kugarukira Imana, byaba mu bijanye no kwitangira abantu. Murakoze.